amatora mu mugambwe wacu wa sawa nyafode bunyakuri iragijyandadaye. Iri genekerezo rero tugeze ku igenekerezo rya mbere y'uko 12 umwaka wa 2019 aho tugire tutore uzoduserukira mu matora y'umwaka wa 2020 nk'umukuru w'igihugu. Abantu nabo bari bazanye amadosiye bari abantu batatu. Uwa mbere yitwa Bizimana Louis, uwa kabiri Hatungimana Jacqueline, uwa gatatu ni Nibizi Kefa. Hanyuma rero tumaze kubona yuko bakwije ibisabwa n'amategeko, niho no munsi twabazanye kugira ngo baze ku mugaragaro. Jewe nitwa Bizimana Louis uko mubyumvise, nkaba ndi ngaha kugira ngo nanjye nganire ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu 2020 hamwe inzira y'umukanya kuri mwonyizera uyu munsi mu kantora n'abasekira amatora y'umukuru w'igihugu. Nabemereye ko mu mugambwe sawa nyakuri tuzoteza imbere, tuzokora ibishoboka byose kugira ngo ushike mu gihugu cyose n'amakungu amenye ko umugambwe wacu sawa nyakuri yagandadaye ari umugambwe umenyekana ku isi yose. Kigira kabiri, niyemeje yuko ni mwantora nzogerageza gushigikira urwaruka rwagiye hamwe rufise amakoperative aronke ingurane kugira ngo bashobore kwikorera utwabo. Nzoshigikira ibisata inzego z'umutekano, igipolisi cyane igisirikare, igisata c'indero y'urwaruka ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, igisata c'amagara y'abantu, igisata cyo gukingira ibidukikije hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi, n'ibindi byinshi. Ibyo byo nashimye kubashikiriza hamwe wongezera uyu munsi ntazobaserukira mu matora y'umukuru w'igihugu. Ibyo nzobikora nivuye inyuma. Murakoze. Nzirakumemuka mwese muri ngaha nyakuri, ntibagiye abakurikatizi muri mu nzira guhemuka. Uyu munsi uri hejuru mpagaze imbere yanyu shaka kubasaba ko mwonyizera mukampa amajwi kugira ngo tuzoshike mu kiringo cyo kwitonda ku mukuru w'igihugu. Nkaba ndabemereye yuko icyo nzokora icambere nzokorana ubwira n'umwese mwinshi cyane. Nkaba ndabemereye yuko nzoteza imbere urwaruka, nkabakura mu bushomeri buhanze urwaruka, abakenyezi na cyane cyane dukunda gukumirwa. Nkabemerera yuko nzoja mu bibanza bya mbere nkuko nanjye muzamwagize bukanshira imbere. Yitwa Kefa Nibizi, barongoye umugambi w'Nyafrode w'Igitega. Akarangamutima k'umugambi Nyafrode w'Unyakuri bita demokarasi tuzobiharanira. Ndabizi mabizi mwe murongo w'umugambwe hari abagenda barajugumira utwoza mu nama ngo tubona na murumva dushikiye ubutegetsi mwantonde. Ubwa mbere ho twebwe nzoshaka kujugumira kuri twe twojugumije abandi. Muganga aho nzobajugumiza tuzoreka umuntu wese yitegenze kuko n'iryo raki ndadaye yadusigiye. Hari ikindi kintu gikomeye naraharuye, sanga abantu bakomeye benshi mu gihugu abagabo mu bari nasanze rugwaruka hamwe n'aba kusakivi abakenyezi. Ukuvuga yuko rero imigambi yose nyamukuru izo bitumbereye cyane kugwaruka no kubakenyezi.
abagabo ntimundire umuhari kuko abakenyezi bazozana iwanyu n'abana mufise bazana iwanyu n'ishukuri ntayona mugabo uzamurimwe nagomba rero kize ngaho gasintwara umwanya ivyo vyose nimwantora ukumura twambaye ibintu bisa n'icatsi kibisi igihugu kizoba gisa neza nuko murakoze